ti nawe nyene mu avoka wanje arabarindiriye burya butumwa Bface akibwumva wavyakiriye gute haya nabwumvise neza turaza ku playing ubwumve neza ariko je playing anumve akibazo kandi numvise ngo aparama bariko baravugira indirimbo na Bface ngo yo kuntuka sivyo umuntu uze nyuma avoka wanje ewe arasamye ameze nka crocodile arabarindiriye nijo gutuma ubona atana interview nta nakimwe nigeze mvuga jewe sivyo mugabo quand c'est trop bo je nibaza je sinavuga byinshi kuri bino bintu sibyo ariko muri izo dossier je ntiyari kunshiramo yarandenganije iyo ndirimbo nta nigihari ivyo ivuga birahushanye n'ivyo yiketse sibyo mugabo maze kumva avuga ngo yaba Bface yaba Kiriku yaba Double J byose byarazimye urumva ndavuga ni none sasa ibintu bimeze gute kugira ngo umuntu yiyadukirize avuge gutya nanje undagiye mu bibazo bafitaniye na Double J ndabizamo gute bitakimeze neza hagati yawe na DJ Paul gushika ari ndakuvuga ati nawe ko uri ushatse kuvuga ko nanje yamfashije muri iyo ndirimbo ya Doda yes nikuvuze muri abo baririmbyi yafashije yaravuze ko yafashije cyangwa nije namufashije urahinduye ibintu bivuze ko we ari we wafashije DJ Paul ndabisubiyemo kuri kamera DJ Paul ntacyo yamfashije nije namufashije parce que namuhaye collabo iyo niyo ndirimbo yiwe ya mbere sivyo sivyo ira ibibazo dufitani yari DJ Paul sivyo umva ko nabanje kumurondera wewe kwirika atampamagaye ngo abimbaze agaca aja kunyanikira ku marezo sociaux ngo ndikirobezo mu bindi ngo ndicana cyo mwibarabara je nditunze vraiment nta muntu ndaburira indero sibyo Eremeje aravuga ko mwebwe ari we yatanguye kwashikana yuko kandi je gituma ibi bintu ndabivuzeko ni kubera ko ari je naheruka gukora concert muri Gala Plaza yego ko Double J ntaherutse kuririmba sikuye ko ari kwavuga je umuntu wese yazimye aririmbira muri Gala Plaza na Bface aheruka muri Gala Plaza ndugu yangu none ntumva ko uri kuraminimiza abandi bantu yaminimije abasani aminimije na businessmen man bagenzi biwe ntivyari bikwiye kumera gutyo vraiment kandi yaratwawe n'ishavu yavuze ibintu bidakenewe mugabo jewe mbonye arinza aja kubivuga ku marezo sociaux akavuga ngo twarazimye akavuga ngo nibirobezo akavuga ngo nibi ngo bashaka kudugira ku izina ryiwe yes twe twakoze ibirenze ivyiwe ndabisubiyemo twakoze ibirenze ivyiwe uwo dugira ku wundi ntabwo ari twebwe vraiment yaravuze ko we ari we yabazanye mu makonsere yo mivire jewe sindimwo kubera nta masho yiwe njamo kubwanje ndamusubiriyemo je yarandenganije ibi bintu ntivyari bikwiye kuja ngaha sinakwiriye kubivugako yarandenganije kandi cyane kuko dossier nk'izo oye yari kurindira iyo ndirimbo isohotse akaba ari hari yajise Yes, nkundira ndakuramutse nongera ndaguhikaze kuri Magic Channel ndakubwira ko ari mugana wa Kent, mugana w'Imana, mugana w'Imana, mugana w'abantu. Nuko another day, another vibe. Ndakubwira ko no munsi vibe yacu yadutaruye neza na neza ituzanira Boniface baramuzi ni Bface on the floor. Ushaka kuramwita rap Yuda, rap Commando, rap Goliath. Nuko ni uno munsi nazanye kugira dushobore kuyaga kuri ibi nabiriya. Nyuma y'igihe kitari gito ataraherutse kuboneka mu biganiro uno munsi nkaba nashoboye kumurondera ndamenyesha ko kugira ndamuronke nikaye ikintu coroshe nuko Bface on the floor welcome again kuri Magic Channel. Thank you brother. Urameze neza. Me good. Tukiri bato muri Eglise Pentecote ntibakunda kubabaza ati mukomeye ku mutima no ku mubiri ni ibintu bibiri. Je ndashimira Imana nawe ni hose ni ku mutima no ku mubiri basha naho hatoba ari hose byose no kubishima ko ntacu hindura bro man. Nuko amezi 6 arakwiye dutanguye umwaka wa 2025 man. Ndashaka kumenya umwe wese umwe kugitangura afite indinganizo ibikorwa vyiwe kuri Bface amezi 6 aheze muri rusange time turi kwibona gute? Je entertainment ndayibona nkuko mpora ndayibona n'ikindi gihe kandi ndayibona n'amaso ibintu byose bimeze neza ibitagenda neza navyo umuntu aravyiga ko kugira bihindure
sha kandi ibitagenze neza mu myaka iheze ntibice bihinduka mu mezi 6 ni juste buke tuguma tugerageza kubishira ku murongo gukosora bitagenze neza uko biri kose nyene umuntu aragwa avyuka hari aka video nabonye kabango challenge yo kuri TikTok ivango unazimika unawaka kanazimika Manake tunazimika tunawaka tunafanya kazi tunajua tena tunaanguka tunaamka tunajua tena ndio hivyo nuko mbashaka kumenya Bface kuri we rimwe na rimwe duhora tubona ari bihe bishika ugasanga amazigi atari karasohora umuziki benshi bakunze kuvuga ko abayibitse abandi atati abari kariga hajya kuri Bface bimwe mu bintu maze kubona kumara igihe artiste atari karasohora indirimbo hari ico bimyinjiriza canke usanga biriko biramanura kugira azosubire za nguvu yahorana kamubera ikibazo wombwira igihe uvuze ameza ngahe amezi Elios umurinzi ashobora kumara atari karasohora warutanze example kuri jewe canke kuwundi mu artiste ku artiste muri rusange abo nibo nyene jewe mbaza ivyo wanje kubera ko udashaka kubadoma ko kubera ko jewe ubaza kuri jewe yani je na Jaha abandi bafite iminwa yabo uzobarondere kandi kindi naco jewe nshobora kubavugira amakosa wese arafise intamba myiziwe arafise bituma byinshi amaze amezi 6 adasora indirimbo canke umwaka ashaka kuba yaragwaye ashaka kuba yarahuye n'ibindi bibazo ashaka kuba yarabuze uburyo byose birabaho rero je nije wo kuvuga ivyi wanje abona bakavuga ivyabo parce que shobora gusanga mvuze ibitari byo ubwanje nzi ko atamezi 3 ahera atandirimbo soye naho mba ngwaye naho mba nahuye n'ibibazo je nta na rimwe amezi 3 ahera ntasoye indirimbo ivyo bizi dushaka rero kugenda kuri Bface bivuze ngo wo ubusanzwe ati do plus ntegerezo kuguma ndabaha igikorwa do plus ari ikintu gishasha kibuka kiriko kiraza kuri ko udashobora kumara nawe y'amezi nk'5 abantu babanze bamukumbure nko bahora bivuga none wewe hano wantumiye nkande as a Bface mu artiste okay nta mukonvoyeri watumiye ngaha nta n'umurimyi watumiye ngaha akazi kanje no kuririmba none nimba nako kuririmba hauje mara yemezi ntaririmba umunsi nabivuye mu nzogirako mu gihe nkibirimwo nzoha indirimba hamwe mwumva isoni that's my job my brother oya muga hari benshi bakunze kuvuga ko rimwe na rimwe rishika umuntu akibika kugira wibika kubera iki wewe ninde yakubwiye ngo wibike wowe urinza habo cyangwa vinyo deja wonye nudandaza isura brand yawe ni image uri kuradandaza so umuntu wese azoza kukugura winyegeje muri plafond akugura kubera uri muri circulation urumva utari kurakora ninde muntu umu businessman azo kwimvira umu businessman ashaka ko investisa amahera yiwe araba umuntu ari mu kazi sivyo utari kurakora none bakwimvire kugira uje gukora iki uje kubasengera uri pasteur nuko Bface hambavu y'indirimbo nyinshi indirimbo umufana original man niyo ndirimbo twashoboye kubona yaje ifise ubundi buremere bukomeye mu mezi make ya gusa maze kwiza ibihumbi amajana 2 arenga ziba ariko barayikurikirana amwe mu majambo wavuzemo ni ca kirundi ca Bface umenga kandi aya ma views ntimuzoze murana yapimirako kubera wanashaka mu gupima hit song YouTube ntabwo yigerizamo mu gupima hit song parce que dora tugira ama tourner tukaja mu ma stade rugura ahantu batumvira radio ahantu batagira ama telefone ariko tukaririmbana ijya ndirimbo nyene ubona kuri YouTube itaronsa ajya ama views so ama views ni benshi kuri audio menshi cyane gose ariko ku rugero rw'inge nivuzwa ni make sivyo nico gituma rero bakubwira abafana benshi bakunda imiziki yacu nta smartphones bagira bumviriza radio iwabo nta televiziyo bagira urumva muri uwo mwanya rero hajya jemba ndiko ndaraba mugira ama liste ngo nako ngo afisa ama views na uraza ama hit song ya Big Fizzo ni menshi cyane yo kuririmbira nk'amasaha 3 no stop Kidumu niko kuko nta musi nimwe ndabona yakwije miliyoni 2 ku ndirimbo yiwe n'imyaka amaze aririmba nace tuvuga yuko asumbwa na generation itangire munsi bitangwe acasumbwa n'umuntu afite miliyoni 3 ku aririmba urukura vuga ikintu gikomeye wiyumvire amateka y'abavishu vishu wowe urigera umubona yakwije miliyoni
ariko indirimbo zisanga ziri hose n'umu artiste arenze maniga so ama views rero ni bayapimira kuri ivyo bambe nani hit song bayipimira kuri ivyo hit song irabira mu banyagihugu how uririmbana nabo kuntu yakiriwe kubera ko ama views barayagura hari y'abahindi n'abashinwa if you don't know sivyo twebwe rero turi real zijya nkeya nyene turonka ni zukuri ntabwo ziri fake kandi nituvuze ko abantu bose bazifise ari fake hariho n'abazifise nyine kandi bisigura yuko iyo ndirimbo iba yabaye hit gusumba n'izindi zose man mbashaka kumenya rero uriko uravuga ati indirimbo hanini ntushobora kumenya hit ko ari kwera zijya views ariko ni hamwe ugenda mu bantu ugasanga barashitseyo B twemeranye yuko hari indirimbo especially muzi wawe usanga nahiba idafise views nyinshi bajya abanyagihugu bo hasi apana turetse bavuga ngo vyo nga nabari baruguru baba bayizi cyane kuri wewe bawiyumvira yuko umwimbu cyane ukomeye ari uko bajya abantu bayimenye canke ari uko zijya views abandi bama baharanira nawe wari kuzironka cyese maranira ama views maranira yuko indirimbo ishika mu banyagihugu ko nibona yiririmbiye kandi nayo ama views turayakeneye rero nabwira ikintu kimwe akamaro k'ama views sivyo akamaro k'ama views n'aba followers ni adresse ku mu artiste kubera ko hari umuntu ushaka kuja kuvugira proposition yo gukorana nawe akabanza karaba abantu bagukurikirana ingene bangana aho yakoresheje amarezo social yego niyumviriye icuri mu gihugu iwanyu parce que ntahazi wewe icaraba directement aravuga ati Instagram akurikirana abantu bangana TikTok afise bangana kuri Twitter YouTube Facebook hose akaraba imbuga zawe muri rusange imbuga zawe ko nico kintu cyonyene kimwereka ko mukwiye gukorana cyangwa mudakwiye gukorana ubundi twebwe muri ivyo onye kandi ni business urabizi yuko injiza amahera uretse ababa bayaguze iyo ari real arakwinjiriza nayo murondera nga that's why mwampamagaye sibyo none rero muri ico gihe novuga ko ari nka adresse ku muririmbyi kugira ngo umuntu wese azoza kukuvugisha canke peut-être nk'umuntu yifuza gukorana igikorwa cyacu cyose na wewe aza kuraba ati bimeze gute uno muntu wabone gute nitwakorana nzokunguka iki sivyo ariko ubirabiye kuri noterenga abanyagihugu twebwe nibo bodukonta ko cyane je naragize amatourne menshi mu ntara ndanazisubiramwo ndabona akaririmbo katarakwizana 100000 mugabo kabona barakabona stade nzibiri kwira karirimbo so je nibaza ko mu byo mparanira ari ivyo nyene ariko kameme n'ama views nabikubwiye turakeneye nk'umu artiste ari professionnel ashaka gukorana n'umu étranger w'umu Nigeria cyangwa umunyamerika aza kuraba chaîne yawe ingene ikurikirana ariko nituje tuje nagongo turi satisfait mu minsi yeze twaraharanira gukwiza umuriyoni ubu bisigaye biri simple rero kujya byatanguye bizogenda birakura bukebuke rero uko biri kose nibaza ko ibyo tugeze ko twabishima hariho step nini haba kuri ayo ma views turiko turavuga twara dusemerera baraje barakwiza umuriyoni ubu bisigaye biri simple cyane ubu twaraje turabakomera induru turavuga ati mu bare havuga indirimbo zo hanze zaratanguye kuvuga twarakomera induru abaririmbyi ba artiste b'abarundi ntibasohoka basigaye bari mu mwanya barurira indege bagakora amashow hanze so muri uyu mwanya vraiment ibyo gushima ni byinshi hariho step nini uratumira aba artiste muri soirée kanaka canke muri mu rubanza rwo rwose evenement itandukanye ukabona imiduga irenga hafi nk'umunani niyo abaririmbyi watumiye so ivyo bintu ntivyaba no gushima rero urumva rero step nini cyane man ama views yanyu ibiganiro mwakora kera rero ntibyabariha uno munsi birabari rero uno munsi dufite byinshi byo gushima même si tutuhagarikira ngaho tegeza kongera ko kugira bigende neza nuko uravuze ati haraho umuziki wavuye hari naho umaze kugera nubwo tudakwiye gucika inge ngo tubandanye mbashaka kumenya twinjiye ido nido mu ndirimbo wewe urumwe mu bantu iyo banditse usanga novuga ikaramu ryabo ururimi bakoresha barashiramo infobeko fize uko wandika ikirundi gikaze cyane uyu muntu atarinze kugusiguza usanga cyangwa umuntu abanze gutira attention wanashaka ndi mu artiste badakoresha philosophy philosophy twumve abantu bakoresha imvugo infobeko gutyo twumve 90 arakoresha philosophy mu ndirimbo ziwe undi muntu ninde gabasha ndiko ndavuga mu rapper
twumve niyo umuntu umaze kumviriza cyane kandi arakaze umukombozi arafise gato na mukombozi ari straight uramwumva directement nta fobe kwijamwo oya hari ukuntu mwebwe umenga abandi bantu maze kumva hariho undi yitwa Pim ubundi ninde gabashi hari abapeti bashasha bo bita Chan Santana ubundi ninde hajya Red Bull n'abafilozofe maniga ariko twebwe turi straight tuvugira aho nyene tumene ninda ku rukumu ahubwo peut-être hari umugani mba naciye udatahura hari ikijambo maravunduruye utazi nyene tuba dushaka udusigurire cyane cyane iyo hageze kudisinga ariko najewe iyo nshatse kugira filozofi ndayigira mugabo jewe kubera nzi business mba nzi ngo public ikeneye ikisi abanyagihugu bararusha n'ubuzima wowe uje kuba compete n'amafilozofi vuga ivyo bumva direct niyo mpamvu jewe ikintu ndacumva kuko ndakivuga niko ndacumva yes nuko mbashaka kumenya rero kundirimba umufana nasaba imihogo sorry kundirimba umufana neza na neza ku munota wa gatatu n'isegonda 28 wararinze ati jewe natanguye na Fariaz ataritwa Fizo kwanza mamureka kunyihanga ubwo butumwa wari kubwerekeza kuri inde special ku muntu wese ashobora kunyubaha ukazi ko ndamukurira bavuga ngo igitugu kirakura n'igisumbi zose hama imvuze ngo Fariaz ataritwa Fizo ashobora kuba yari yitwa Fizo ariko example natanze ni imyaka myinshi maze kugusumba wewe yes warabandanije aho nyene uvuga ati kuvyongereza kuba vyumva n'abatavyumva wikanze kuva Muyinga canke USA umenga hari urukumu umenga hari umuntu wari urashikanako B turashaka umwe munsi aho na we nico twanabwiye nta filozofi ndirimba harimo n'amajwi yiwe ubona ariko navuga arimo ngaho yes ndashaka kumenya kubera iki gusa nkumenga before yuko ugera kuri uyo munota uyo nyene uvuze ngo wikanze kuva US canke kuva Muyinga before hariho amajwi yiwe ngaho urumva nta filozofi irimo iri straight hari ukuntu umenga ntushatse kumuvuga ko neza urashobora kutavuga can't nico gituma avuga ati aronze ni muremure sinirigwa ndavuga gutyo hari mwiji giwe na mentioninze biba vyumvikana peut-être iyo utavuze izina ry'umuntu niho canke utashizemo ikintu cerekana ko ari naka niho honyene uba wakoze ibintu peut-être bitumvikana directement ariko kubwanje je numva yuko hari mwiji giwe nta n'impamvu yo kwirigurana uranambaza byinshi abo cyumbuye ati genda wumvirize ku munota uyu n'uyu uwo yavuze ati yaragushizemwo neza nuko zimwe muri commentaire twashoboye kubona ku ndirimbo yawe hari washize ko arandika ati ku munota wa 4 n'iminota 20 murumviriza neza yaravuze n'imodoka fisi ko yuko atamushimiye atahubwo yagiye gutukana burya koko barabishika aba artiste iyo umuntu abahezagije ikintu hakumushimira mukaja kumutuka je nibaza yuko si aba artiste gusa muri domaine zose harimo abantu badashima harimo kandi n'abashima rero peut-être ubona yuko ndavuga ko nari narabimubonye ko badashima birumvikana ibyo nariko ndavuga ariko vyiza nuko umuntu naho yagukoreye akantu gatoya bavuga ngo akarizo k'imene kiyagaho gahambije niba yaranje ugashime kujya nyene uri kuwankuraja ujye nyene yakaguhaye kugira nejo ubundi muntu yifuza kaya kantu ntabe victime kubera wewe parce que je ushaka kundekonera nkaca vuga ni abantu baragoye vraiment ndabona yuko nta service nimwe canke nta kintu na kimwe nzosubira gukorera umuntu ariko muri uwo mwanya vraiment ni vyiza yuko wankuraje umuntu yaguhaye kugira ngo nawe nyene uri kuranashima biraguhimigisha my brother kubera ko umuntu wese arafise aho yavuye nahageze kandi aho wageze ntihaca gutera amanyama windure démarche ngo nibi no ni vyiza kabisa nivyo twishimira nivyo kandi durondera twese mugabo nyene gushima ni vyiza nuko Bface umuntu agerageje kuraba wasa n'uri karahanura wasa n'uri urakebura ku matati yashoboye kuhaba hagati yawe na Dramati ariko waragarutse kandi uza no gushiramwo cyane cyane wahinyanywe amajwi ndavuga Joel aho wavuze ati ndakurahiye umupfu ntiyinukira ati jewe nasanze kwiteranya kuri bamwebwe
ati n'uduhungu tutagira ubwanwa kenshi nitwe usanga twireshangishwa kubera iki kuvuga aya majambo kandi we nta bwanwa ugira ya nawumvise iyi si mizi y'ibitunguru bi yo nuvuga ngo ndamuvugiye je ndabufise no peut-être ngira yari exemple natanze ubundi abantu bose batafise ubwanwa bameze uko ariko jewe niko nabibonye yuko baba bameze nk'abamama bavuga bari baraguza cyane umuntu jewe hari igihe byashitse dosiye zacu ntituzigaruka ko twarabiyazi gushika bishisha abantu sibyo twarayazi ibintu araza arambwira ati je vraiment sorry kubyabaye murabyumvikana ko birahera byose muri studio arambwira je mfute ijwi ryawe narifuse sasa nabaza yo kuri gutampamagaye none ngo yango je urumva yambwiye ati tubigenze ukuntu none kutampamagaye kufise nimero yanje arambwira sorry byarashitse abimbwira nanjye ne studio ari ngaho okay nabonye ibiganiro agenda aravuga ngo twagafuse kubera ko karirimbye bitajanye sasa kayimana bivuganye undi mwanya nkaza numva ngo kwanza ngo yarampaye n'umuriyoni ngo mfute ngo ino ndirimbo yine bya vrai aya mahera je no yatanga gute mu gihe nzi neza yuko indirimbo Dramata kuba yifise muri telefone manager wiwe yifise muri telefone hamugaca ugenda ku mashini ukayifuta wowe ukoze iki aya mahera yanje wapfuye iki ufise ubwenge wowe ayo mahera wowe bayatangiye iki je ko bafusi iwanje iyo nasohoye nayikuye nico tubanavuze ni rero uyu mupeti nyaragenda aramvuga ku ma TV antuka avuga ko naririmbye bitajanye cyanavuga no mupeti rero ko biri kose ve mu umuntu w'abamama biri sanse ko ibintu mubivuganye bihera biheze bigahera buzima bukabandanya sawa kirudia tena cinumva umengo uri gukora ibintu by'abana batoya nyene batazi ivyo barimo so ni pianiste mwiza ni producer mzuri lakini witwara gutyo abaririmbyi bakeneye bose ubu uri mediateur sibyo ubuzi neza yuko abaririmbyi bose ari abakiriya bawe ugiye kwiteranya kuri naka gasubira no kuri naka abanye ivyo yagiriye Melanine so nabonye umengo ni habitude yiwe nakageso kari muri ko kageso uri mu producer ifoko gubaha akazi kawe kaba professionnel kandi si un producer gusa no muririmbyi wari wese yeah man so rero je ivyo nabikoze je bo barashavuye barakora ibiganiro barantuka bikomeye nanje ico nkora nje muri studio Bibereka ko Bface usa n'uyereserve menga umuntu avyumvise menga wari license ku bisimura yuko je nimba yuko je narashavuye nkihangana abandi barashaka kumugijendera kabisa so ifoko ubahiriza urazi bamane imistari kugira uyironke kugira wandike urafata umwanya record iratwara umwanya n'amatara arashobora gucika mugasubira cyangwa ukamara n'umunsi wose uri kuraririmba iyo verse bisigura yuko n'ibintu byo guha agaciro maniga bishitse mu kabifuta ugahamagara umuntu ukamubwira uti uzi n'amakuru none ebana je hari ikibazo cabaye turashaka kubigenza gutya turashaka kuzokora ibi nibi after ariko ibi tukabigenza gutya so udakominitse ngo bimbarire uba witeze ingwana witeze ko ngira reaction nanje rero bijyana ririmbye sinzi ringene turiko turabigarukana ariko jewe vraiment simvuga ibintu byinshi nanabihebye ivyo mvuga byose nabivugira mu ndirimbo niko bimeze niyo mpamvu ubona atabiganiro maze iminsi nkora bo barabikora ariko je nkora indirimbo kandi wowe waciye kwishurira mu ndirimbo byose wanabikoreye mu ndirimbo nuko umuntu agerageje kubiraba ubiboneka ko Bface asa n'umuntu agashavu iyo yakagize warakabika hama kagasohorera mu ndirimbo ndakabika kabisa ni n'umuntu wa mbere mvugiraho nyene biba biheze uzobaze n'abantu bose bari proche yanje jewe mvugiraho nyene kandi uko kuno mvugiraho nyene muri ino culture yacu mu Burundi aha umeze nka je ugira abagenzi baharuye parce que abarundi barakunda injyajya barakunda abantu bagendana basangire kandi ugasanga uramfitiye umutima mubi ugasanga wewe na Scott murafitaniye ikibazo mugabo ukaguma mwanika me ukaguma umbwira ngurira brochette kandi mukayirya ayigamara n'imyaka n'ibiri mugabo wewe ushitse handi hanu kavuga turiya muhungu n'umwana mubi cyane man ubwo n'ubujyajya bubi kandi ni n'ubwicanye vyiza umugenzi wawe witwa umugenzi uzi kuha agaciro afise valeur imbere yawe uramuhamagara ku ruhande ukamubwira iti je ibintu wakoze sinabikunze
hama nimba ari ibyo akosora akabikosora nimba asaba imbabazi akazisaba cyangwa nimba ari uri mu ikosa ukeswiza maisha yanaendelea sivyo mugabo jewe kubera ko meze gutyo je naho noraramo sinosinzira nzi ko dufitana ikibazo tegerezwa kurondera umuntu ari je nakosheje ntungyamana ntagusavye imbabazi kandi wowe utazimpaye utampaye umwanya ndaca no kuri nyoko ndaca no ku bagenzi bawe mpaka umpaye umwanya kandi aho ni ku bagenzi banje ku bakopine ku bantu bose babaho nzi ko nagukoshereje je sinzira vraiment ndagira umutima mubi hamwe umengo nakoze ikintu kibi mugabo nzi yuko ari ukandi wandekoneye nanje ugacuguma umvyimbira wigira ibintu nibiheruko ndakurondera nkakora devoir zanje zo kugira ngo duhuze bonye tudahuje cyo dufata decision rero uri umuntu w'umugabo nandi umuntu w'umugabo nta ugaburira uwundi fata inzira yawe ugende namenendere na maisha yangu niko ibintu biba bikwiye kumera ariko mwe muraza ngaho mukabana mugatwengeranira mugaza mumva ngo bari abantu n'abana beza ariko inyuma bavuga insaku nyinshi rero nta nsakungira umuntu dufitane ikibazo ndaza nkagucana nkagusubiriramo nkakubwira ubuhimbiri bw'iwawe and then wumva ko bigutushije wumva ko wakoze ikosa hari n'umuntu ashaka kugukoshereza atabizi ko yagukoshereje ugasanga yakosheje indirectement wowe nawe ugaca umubikira inzigo ubundi wabivuga bikaba byaraheze akaba yamenye cya kibazo aho kiri je rero ukuntu meze vraiment ukubivuze sikomeze oya je simbiki shavu bigenderaho ari ndagututse je ndakubwiye ibintu uko ndavyimvamwo ndakubwiye amakosa nkoreye ndasinzira neza kabisa muganzi ko ntarabivuga ntatiro ndonka nuko uravuze ati wewe uzi kandi no hanura n'abandi barundi bareka ubujyajya kuko ndazi benshi bitwa ngo n'abana beza bari muri enta nziza nyene barahuza bayaga neza ariko mu buzima busanzwe nama numva ivyo bavuga ku ruhande cyane numva umengo uri umusnitch ubwo busnitch ni bubi cyane bwiza umuntu kuri te urimbwa wewe uri umuntu w'umuhimbiri parce que ibintu wakoze ni sinabishimye uri umuntu w'umuhungu nimba bibeze ukuntu kuje kumvuga hariya nari ingubimbarire jewe ntumbera hama bihere hari ngiye mwapfuye uburofa akantu gato mukagatorera inyishu vyoroshe yes no je sinabigarukanye ahubwo niyo yabigarukanye je hajya narishuye kuvya yavuze nibaza ko we nwaje ku mutwenzi none muri concert yanje nimba waraje hajya sivyo nitweretse abantu ko byose byaheze nitwabivuganye ko byose bigahagarara tukabereka abafana twaririmbana n'ijya ndirimbo yafuse you don't remember jewe après naciye mbona ikiganiro agaruka amvyonga agaruka nabijya nyene vyaheze kandi nzi ko vyaheze ubundi biba bikenewe yuko ikintu caraheze ukigarukana unyeretse yuko unsavye pardon cyangwa ushaka ko bihera bitavuye ku mutima niyo mpamvu navuze ni jewe vraiment sishaka kwihanganira ibi bintu wowe wakoze interview reka nanje nje muri studio hama nanje ndajaye nari decharge ndavuga uko ndavyumva yuko ibintu vyaraheze nta mpamvu yo kubigarukana niyo mpamvu je nkunda tuvuganye ikintu gihere sibe none kandi n'ubu je sinzi n'impamvu twabigarukanye kabisa nivuze ngo origine y'ikibazo kubona byaragarutse yes niwe yabikoze icyo kiganiro naguye ko navuze ni iyi ndirimbo jewe nta nonza guhanuza kweri oya nta nonza guhanuza mvuga nayisohoye na management yanje ntiyigeze imenya na kimwe nayiririmbye no munsi ejo mba nayisohoye navuze ukanka ko tuyisohora ndayitanga muri WhatsApp kubera sinumva ingene wewe twoyaga ibintu gacu bigarukana none byaraheze hajya nkazosubira kuko yarabonye example ivyo nakubwiye ivyo yakoze kuri jewe n'ivyo yakoze kuri Melanine yarabonye ko atari image nziza ku umuproducer yakira abakiriya bose binashobotse bagashwana abajamo hagati agaca avuga ati ebana je mbona mwitwaye nabi bya lisanse ko mufata mukayaga mugatora inyishu ubundi wewe ucuja gushigikira umuntu ari mu makosa nimba twabyeretsa abantu muri public hamagaje igaruka inyuma y'umwaka numva ko uri kuragarukana ibyaboze atanahamwe ndiko ndabivuga bya lisanse none ko ibintu mu biyaga ko bigace bigaruka nuko tubandanije dusa n'abasimbije gato ku munota wa gatandatu n'isegonda 28 Bface wenyene ashobora kuririmba avuga ati wa munyeza mu rap
byaransubu yagiye mu guhibongotsa ati na kick ati arinda guca kuri jewe ati muganda bitahura kumara imyaka 200 uri mu underground birababaza biravunana cyane ubishatse bi turashaka kantu gasigura wowe ushatse kuvuga nde special ko ari ukuntu uvuga ukamenga ni benshi bamaze 20 ans tuvuge ko mu barabu abo tuba mu ndirimbo nta mention izina aba rappeur tuba tudisingana aba rappeur dusanga twa challenginganye haba mu post he na hehe barabazi Uwamba niko ndavuga baramubona so umunyezamu wa rap ariyizi umufana hari ya munsi yaciye yandika hari umufana yaciye yandika hari ya munsi ngo twari tubizi ko atoheza indirimbo adashizemo Fabilov ubundi ndanamudisingana gake kandi jewe aramaze kundisinga imyaka myinshi bivuge ko we urumva umuhaye promotion nubwo wallahi hajya mane iyo ni crende bro kandi hajya wari umukabuye iyo ni crende mbanagize kugira ngo ugaruke ni bintu ari kuravuga aramara amezi 6 arenga atasohoye indirimbo kandi nabonye afise na studio na studio none nigikobani cyo guteka eske ni nakabare ni studio baririmbiramo nimba ari studio yo kuririmbiramo duha umuziki kandi amasije ayagabanye yo kudisinga abari menshi cyane nk'ubuje yamaze kundirimba nk'indirimbo zirenga nk'indwi gutyo ariko arandisinga jewe bishitse nshishamo nkavuga nk'imisitari nta mwanya mfise byinshi byo gukora kandi amasije yo kuririmba ni menshi ariko n'umuraperi mwiza ariko aguma duhomvya aho kuduha umunezero wona ingia studio cyana bivuze ngo wowe uharura ko umwanya guma yicaye ariko arajyana ikibintu cyo muri circulation manigo turimbo twinshi tuvumye n'utwo mu afrobeat amapiano oya ingia studio cyana wasikie hip hop ndugu yangu mchana mzuri lakini hajajielewa yani hajafanya kazi hajarimwo ubundi nabanda mukebuye garuka peti yangu garuka iyo myaka yose urumva undisinga ntaguha chance ndayiguhaye none urayipfishije ubusa ubundi nari kuva muri studio nawe winjiye bari bateye bana shawe uyu mugrapher yarakoze ku marifti bivuze ngo wari ubikoze kugira ukure Fabilov igihe yaramaze boostinga amaniga ko ndamupushinga bamushira ku ndamwa updatinga urabizi ariko umuntu aba yaraveteye nyene uravyumva mugabo ugashanga uwo wabikoreye ntariko aratahura business sivyo ariko ni sawa ashobora no kubitinya you don't know urumva ashobora no kubitinya ntanabivuge kavuga ati uziko imistari ine ishobora gusumba indirimbo yose ivyo urabizi wewe imyaka ine nka 10 ndisinga nka poesha ngaho nje nka kwishira imistari ngaho gashuvuga ati none mpera hehe mpereza he bivuze ngo uba waragize resume ya bya bindi byose aba yarakuvuze ukacu uvyegeranya ukaza kuyimwishura mu kintu kimwe amajambo ngahe nanditse imistari ngahe kuri iyo ntuze birenga imistari 8 ndimba atari 12 sivyo ariko igaca isumba verses ibambe indirimbo yose wewe arandika indirimbo guhera kuri introduction verse ya mbere ya kabiri ni ya gatatu undirimba je ntanarime biranshikira uyu mwanya ntawongira kabisa ntawongira mugabo nabikubwiye je ndamwemera nk'umurapera kazi naduha ibintu mba ndiko ndamukabura je baje muri circulation rap ni nke nabonye navuze kubijanye na rap ntibigira inzira urumva abandi none baba bari mu biki wowe umara amezi arenga 8 uri kura utari kwasohora indirimbo uri mu biki amenta office na studio bivuze ngo yareka yipfisha ubusaye none uri kufisha ubusanye n'umunwa wawe ni mistari byose urabifise what you doing there nuko aho nyene warabandanije ucuvuga uti numwe w'igipara wewe vyahereye ati nagataye kari mikashe karahomvye especially aho narabonye ko boss bace batahura philosophe ko ari warushatse kuvuga bashaka kumenya kwera agataye kari mikashe jeni yaza ho agataye kari mikashe kahomvye kubera nta kuntu nawe niyo marayo mezi yose adasora indirimbo nawe aramaze igihe kinini vra jewe ndi umufana wewe vya kweli ndakunda mistari yiwe mani kandi ibintu bikaze vraiment kandi karafise style unique muri style rap nga mu Burundi sivyo
mugabo biravye ntabwo ari agakozi je nanje mba ndiko ndabakibura nje tufanye kazi ko wanditse bana ya kumbure abati baramubesha ko yageze ataragera bari batanguye kumukompara na twebwe n'imyaka uzi turirimbye ugasanga hariya kuri Facebook hariho ngo top 10 nkabona ahubwo azi ubwa mbere navuze ndari ko Imana irihangana uzi ko abarundi bahararanaga mutanga kandi baraterana amanyamba baraza bakakubwira wewe Bifesi kajya nakana urakarenze urumva ugacindura demarche bro gatangura kuvuga ati yego kweri kandi ndarenze nibyo ubaguhenze utanguye guhindura demarche abantu gaje bafata bose nk'abantu babafana bawe kandi urumva je kubera sanze ndi umufana wiwe numva umengo no hajya nari ndamuhaye sinye kugira basagaruke kubera ko rap ni gucokozanya nuko bimeze je nturabibona bo sinzi kukurikirana amapost yanje je umuntu andisinze nje ndayiposta mugabo wayitovye nayo post ifo ko undisinze numva ko wabikoze neza kandi ukabishiramo naco bintwaye kandi ni wagira ukarenza ama limit n'abafana barakujudging hari ibintu ukoro uririmbye ugatuka umuntu bumva nyene ibi bintu exagéré ifo ko limite warenza umupaka ibintu nk'ivyo jewe vraiment umuntu andisinze ndayiposta kandi mba ndyoheye kuko mba numva rap iri muri circulation iravuga mugabo abandi ibintu kuri kw'Imana ni Imana yonyene rero uyo musore je ko ndi umufana wiwe ndifuza agaruke muri gihe naramukebuye ndamukutira akajisho ngo agaruke ntacyo bimubwiye sinzi yuko peut-être abo bakorana babibona je hajya nariko ndamutuma yogaruka kugira ngo akore bivuze kuri Bface kudisinga abo abaraperi bari kumwe ntiyabadisinze ku nabi we yashaka ahubwo bagaruka nta kibazo na kimwe nabo nibirirwa barandisinga nkaziposta je naba nabibabwiye ushimwe inzigo ni gwara umutima I don't care je nabitanguye kera ndabikoze igihe kinini kandi n'ikindi naco kudisinga umuntu ntibigira umwuga hari amasuje menshi yo kuririmba hari ubuzima bugoye abanyagihugu hari hipeti byo mwibarabara bikeneye abantu bahimiriza kugira baze kubafasha hariho environnement hariho patriotisme hariho urukundo simpaka distracts ariko zirafise igihe ziba zikenewe sibyo none si igihe cyose rero twokwama muri ivyo hari byinshi byo kuririmba urumva nubwo ndiho ndavuga ngo ndabakebure canke kiniki muri iyo periode uzi ko harimo kantu kanaka ko kudisingana nawe ngiya nawe ashikiremo sasa nuko bashaka kumenya rero hambavu ya umufana original twagize gutyo tuza kubona umufana remix irimwo abaraperi benshi kandi harimo nabo mu bihugu bibanye ndavuga presque nka East Africa mbashaka kumenya kucyumviro Bface wasoye kugira bajya bajemwo canke washatse nabo bashikire kucyumviro ciwawe bo Jenny baza yuko mu byo nahagaze ko hanini umufana original yari this track kwari gushimira umufana navuze ngo naciye umugani mvuga ngo mariage no guhamba byose vyitwa imanza je ndiko nshimira umufana ariko nikibuza yuko shora kugenda mvuze n'ibintu ntakunze canke mwokosora sivyo bisigura yuko nimba vyarashitse nkaba naradisinze before je sinokoranya aba artiste barenga 10 kugira ngo baze kudisingana umuririmbyi wari we wese arafise aho yavuye nahageze kandi ntashaka kuhagera atamufana hari rero muri bajya abafana bose wabonye badushigikira bafise akamaro kanini cyane ni nabo baza bagashira ko hajya ama views ni nabo baza bakaza mu biteramo byacu ni nabo baza bagatelefona mu biganiro tugiyemo mu radio nibo baza gukomanta muri biganiro so nabo gushimira je ne influence abandi baririmbyi gushimira abafana babo n'ubwa mbere hari hasotse indirimbo yo gushimira umufana n'abaririmbye ngo titre y'umufana bari ko aririmba umudemu wiwe ko ari umufana wiwe ko jaha afana umudemu wiwe mugabo abafana bacu tukabibagira kubaha agaciro je rero nashatse ku influence abandi ba artiste tuha agaciro abafana bacu kubera ko baragakwiriye parce que hariho n'abakubitwa na sécurité maniga kugira ngo bindi kandi afise n'uduhera twiwe yaje kuraba wewe rero abafana bacu bubahwe
ndabaramukije n'unamye salutiyo saluti sana nuko twarabonye hajamwo na bamwe mu baraperi tutari duherutse bakera cyane aho ubona ko biri mu bintu vyatumye benshi bavuga bati ashobora kuba yapendera ashobora kuba yarafise izindi hangiro ziwe kubera iki kuzana abantu bari bamaze igihe tutabona batani ibikorwa bari bafise ubundi uretse yuko mporanja muri business nkaririmba utundi dustile ama piano dancehall afrobeat je ndakunda rap vraiment hama kandi turafise abatwinspire harimo n'abatashoboye kuboneka nabibasavye kubera umwanya wabo ariko ubundi nari nshaka n'abarenze bajya sivyo nibaza ko mwaheruka kumwumva wirikera muri Tour du Centre amateka banditse murayazi abamuheruka pasi bamuheruka kera ariko ararapa baramwumvise sivyo abantu bose nazanye mwo hajya narabumvishije Double J yuko ari umuhape hakazi kubera ko before niyo style yakora mugamba bamuzi ariko araririmba uturirimbo turi romantique urumva yaje mu yindi side ivyo vyose vyari ibintu vyo kugira ngo tumotive abanyagihugu bumve ko umuntu atari wa wundi nyene Linoji barazi ko ari umurape baramuzi ko yatangwa ari umuhape baramuzi muri za ndirimbo zanje naho nkora ibibazo part 1 part 2 flow time nari nahora ndamutumira kaza urazi ko style yo yari rap mugabo uturirimbo bamuzi ko cyane no turirimbo turi romantique atari ko ararap kuba naramugarukanye naco ni ikintu ciza muri iyo style ya rap sivyo none abantu bose barimwo hajya nibaze ko nabashizemo kubera respect ndabaha ndabemera gose abatabonetse nabone kandi suba ngo sindabemera nuko peut-être umwanya wabagoye ariko ndazi tuzokorana n'ibindi rero ku bwanje vraiment nari nifuza ahubwo ko hariho nabandi bashobora kuboneka rero ndashaka no gukora n'indi strategy bakaboneka nabandi kubera ko jewe mu mwanya mba ndi muri circulation mba ndi mu bikorwa abantu bakunda ibintu vyanje abafana banje badushigikiye nta mpamvu nimwe ntogira support kuri bamwe basa nababivuyemo ego yes nuko Bface twarashoboye kubona imwe muri commentaire ubona ko menga yashoboye kuvugisha benshi baravuze ko igituma wasizemo Linoji ngo no kubera ko mu mazi iminsi mudafitanye imigenderanire myiza n'umuraperi Elpro no musi turashaka kumenya Elpro ego haya ni koko bivuye kuki turashaka kuri ya ndirimbo yandisinga and then kubera iki Elpro atagiye nisikirize kubera yandisinze yes abakunzi nibaherera mu mubindi sibyo none arashaka no kuboneka n'ahandi ndakubaza after yo kundisinga ntitwakoranye indirimbo yiwe yitwa iyo usiguye biba bipfuye sini ngoma yake none nayigiyemo tudahuza nta kibazo dufitanye ukunda nimba kiretse agifise hama ntakimbarire nimwe navuga kare ubundi duhuye ukantwengera jewe ntacyo mba ninona urumva uzi ko kibazo gihari naho kimbarire mugabo mwe nibaza ko ari mwe mukivuze ubundi je vraiment nta kibazo dufitanye tuye turavugana dora twicarana tugasangira ivyo bindi sinzi mu bikuru ijye commentaire nawe mu bantu bahora basanga nabonye kabisa n'uwo mwanya rega sino uronka izo ni zansaku ubutinya ko uyibona ngo uze ku telefone mu bari maze kubona byinshi kandi nabibonye ngenda direct mugabo vyanditse n'undi muntu sinshobora kubivuga atari we yabivuze bro noja kumuhamagara gute iyo commentaire niwe yanditse mugabo mbonye post yiwe bro sinojyama ntabimubari nukomeze kabisa yes mugabo chonzi tumeze bien uri post zikurikira utamuona wewe ni wakayanza kwetu ndugu nyene abarundi bareka ivyo guteranya ni basere guma bashaka gushira mu bintu menga je umuntu dutane ikibazo ndakimwereka ntavyo gufakinga kabisa yes nuko ahambavu yo kubona bagiye batandukanye twarabonye umuririmbyi kuva mu gihugu ca Tanzania Stamina yes sir aho ubona ko benshi barashimye kijya ciyumviro barashima kumuzana wowe nka Bface hari yindi projet bamufitaniye muri nka babiri gusa ngo deja rero n'indi twakoze indirimbo yitwa Musani Bora wa hip hop hariho verse yanje indirimbo yiwe harimo abaririmbyi bo muri Tanzania na Riderman na jewe sinzi ko ayibonye ubwo rero tumaze gukorana byinshi kandi vraiment ndamwemera cyane Stamina he's good nuko
tukiri ko turabandanya Bface umaze igihe ubona ibiriko biraca ino hirya ku mbuga zigiye zitandukanye twagize gutya tuza kubona amwe mu matari twari tuzi ko yerekeye Billman Boy ndavuga Kiriku na Double J DJ Paul anza kuvuga ati na Bface narumvise ko bafise indirimbo bariko barakora kumvuga jewe ti nawe nyene mu avoka wanje arabarindiriye burya butumwa Bface akibwumva wavyakiriye gute haya nabwumvise neza turaza ku playing ubwumve neza ariko je bo playing anumve akibazo kandi numvise ngo aparama bariko baravugira indirimbo na Bface ngo yo kuntuka sivyo umuntu uzenye umwavoka wanje ewe arasamye ameze nka crocodile arabarindiriye nijo bituma ubona tana interview nta nakimwe nigeze mvuga jewe sivyo mugabo quand c'est trop bo je nibaza je sinavuga byinshi kuri bino bintu sibyo ariko muri izo dossier je ntiyari kunshiramo yarandenganije sibyo none indirimbo wowe warayumvise tukiraho uravuze ati yarakurenganije ariko ubundi we urumva kugira rinda gushira nuko nawe hari ikintu wabonye ati nanjye ndabajije hari iyo ndirimbo irahari turacyayirindiriye voilà mugira irahari wowe wonzana mu gute muri problem bafitanye B uko biri kose dutahuzanya ahantu ukuntu DJ Paul yabivuze yaravuze ati mwebwe indirimbo muri ko murakora yarumvise ko ari indirimbo muri ko murakora mushaka kuzomudisinga and then yarumvise yavuze ko yumvise iyo ndirimbo yarayumvise yarabyivugiye yavuze ko yumvise ibyo bavuga yarayumvise iyo ndirimbo niwe mugihe atayumvise mbwira ibintu byose yavuzemo bro peut-être ko topfa kuvuga ko indirimbo idahari atarayumva kumbure arashobora kuba yaravyumvise neza ari nayo mpamvu yashoboye kuvuga ati nawe nyene mumenye ko umwavoka abarindiriye akavuga ati jewe nafashije abaririmbyi cyane nabafashije byinshi atariko nta munsi numwe bigera banshimira cha dusubira inyuma tukibuka ko wewe warashoboye gukora indirimbo Doda na DJ Paul ari kumwe na MB Data tuvuge ko nawe no munsi ibintu bitakimeze neza hagati yawe na DJ Paul gushika hari nda kuvuga ati nawe ko uri ushatse kuvuga ko nanje yamfashije muri iyo ndirimbo ya Doda yes nikuvuze muri abo baririmbyi yafashije yaravuze ko yafashije cyangwa nije namufashije bi urahinduye ibintu bivuze ko we ari we wafashije DJ Paul ndabisubiyemo kuri kamera DJ Paul ntacyo yamfashije nije namufashije parce que namuhaye collabo iyo niyo ndirimbo yiwe ya mbere sivyo Doda na YouTube yarafise Doda so abakiriya biwe peut-être bo muri club nibo bari bamuzi ndabesha tumaze kumuha collabo yitwa Doda nukuvuga abafana bacu bose mu gihugu twarabamusangije baramumenye after abandanya n'ibindi bikorwa kandi jewe sinamuhaye iyo collabo yonyene haro n'iyindi twakoze na Vania eske jewe niwe yafashije cyane nije namufashije dutahuzanye uri kuravuga ko wewe ari wowe wafashije kandi wewe ntumuvugira ibintu atavuze yarigeze akubwira ko yamfashije jewe yaravuze ko afasha abaririmbyi muri rusange yarashizemo oya yavuze abaririmbyi muri rusange rero nimba je naramusapotinze kuri ico kintu sivyo nibaza yuko ahubwo niwe yari kunshimira ko babo ashimire wewe yes bien sûr nari wowe uramaze kumwumva indirimbo yatanguriye ko atari Doda si hit song abanyagihugu bose ntibayimenye sivyo none wumva ari yamfashije cyangwa nje namufashije Bface tugende bukebuke DJ Paul we yamara avuga ko n'ubu abartiste abafasha byinshi yaranshizemwo yavuze ko abartiste benshi nanda ko bagije gusa yaranshizemwo uri mu artiste mu je icyo yanshizemo gusa yanshize muri ya ngo kuba yarumvise indirimbo yawe na ba Double J ego vraiment ariko jewe kusanzwe mu byo yari ko aravuga sinari sanse kuzamo ko naramubajije buryo ujya munsi nyene namuhamagaye waciye mu telefone bujya nyene ati nabikubwiye je simvuga ibintu uko nyene mimi muhita nikamuriza wewe nimba wowe wavyumvise
nimba wavyumvise ko hari indirimbo ko hari indirimbo ukaba utabimvise n'amatwi yawe yeah kutaje kumbaza inbox sivyo ko je nige nsori ijya ndirimbo twari kumwe na Dramati nibaza ko umuntu wa mbere nagiye guhanuza canke kubaza kubwira ibibazo dufitanye yari DJ Paul sivyo umva ko nabanje kumurondera wewe kubera katampamagaye ngo abimbaze agaca aja kunyanikira ku marezo sosio ngo ndikirobezo mu bindi yeah ngo ndicana cyo mwibarabara je nditunze vraiment nta muntu ndaburira indero sivyo hama ikindi naco jewe rero je kubganje numva ko muri ya dossier ntiyari kunshiramo yari kubanza kipowera cankaza kubimbaza iyo ndirimbo nta nigihari ivyo ivuga birahushanya n'ivyo yiketse sivyo mugabo mazi kumva avuga ngo yaba Bface yaba Kiriku yaba Double J byose byarazimye urumva yeah ndavuga ni none sasa ibintu bimeze gute kugira ngo umuntu yiyadukirize avuge gutya nanje undagiye mu bibazo bafitaniye na Double J ndabizamo gute urumva ukazamba ngo kwanza ngo basigaye ngo barazimye basigaye baririmbira hariya muri Gera Plaza mu Kamenge ngo kumutwenze sasa ndugu yangu sasa eske wowe uri kuravuga yuko ugereranya numvise umenga avuze ngo nje nabazanye muri ville ibi nibi basigaye baririmbira hariya ndugu yangu nikurize uvuze ikindi kibanza nkagera Plaza canke ku mutwenzi nibibanza kandi byinjiza amahera nibibanza kandi bijamwe abantu kandi bifise banyenevyo ucumengura bisuzuguye n'ahantu hasuzuguritse none abo bose sa businessman bagenzawe wayi none baminimiza yuko abantu bose bategeza kuba bari muri ville utanyoreye muri ville aranwera no mu Kinama arashaka kubera no mu Bugarama ariko yaremeje aravuga ko mwebwe ari we yatanguye kubashikana yuko kandi je gituma ibi bintu nabivuzeko ni kubera ko ari je naheruka gukora concert muri Gera Plaza yego ko Double J ntaherutse kuririmba bisigura ko ari kuvuga je umuntu wese yazimye aririmbira muri Gera Plaza na Bface aheruka muri Gera Plaza ndugu yangu none ntumva ko uri kuraminimiza abandi bantu yaminimije abasani aminimije na businessmen man bagenzi biwe ntivyari bikwiye kumera gutyo vraiment kandi yaratwawe n'ishavu yavuze ibintu bidakenewe ubundi uzi ko ufise abana barenze bafise basumvya imyaka Kiriku canke Double J nteza ngo witware nk'abo bapete bibirobezo oya ahubwo wewe uci bitwara nk'umushinga nawe nyene ukavuga ati bivyana ndabona vyamburiye indero reka ndakwereka ingene ndabigenza kubera ko aba boss nyene bahari ingene acting ucubahamagara bose ugacuvuga ati ngiyi champagne ngaha nimumbwire mufise ibibazo byaye uti bimeze gute mugatora inyishu mugacuba ati mvireza ndabaha gasopo jewe sindi umuntu wo guharira namwebwe ndabaruta sivyo ndabarenze bimeze ukunuku ariko ugahirahira ugacuja ku marezo sosio ukabita ibirobezo ukababwira yuko ari abana bo mwibarabara batarezwe no kuvuga nabo baza kugufata muri yo cadre yabo bapetunye n'uri kuravuga kubera kuri kwaharana nabo ngo uno munsi DJ Paul yakoze amakosa kubona yarashoboye kuja kwishura sana kubera ko wewe uravuga yuko abavyo birobezo basumbwa imyaka n'abana ba urabaruta none wowe uje guharira nabo kuri rezo society uri kuri sarisha nibaza ko uhomba ari abo bapeta ariko baravuga ni wowe uza kwica image yawe Bface vyari sanse yuko avuga ati umviriza ndakeneye ko twicarana n'abapeti kandi nta nabahamagara tumundi muntu niko aba boss bakora abahamagara ku ruhande abati ngo twicare nga mugiki akabagurira ivyo mushaka vyose amahejeje gacavuga ati muzina makuru mwe turafitanye ibibazo mushaka tubandanye brother fere kandi tutangana niko umuntu akuza kwikubikora niko umuntu afite amahera kwikubikora mugabo jewe mbonye arinza aja kubivuga ku marezo sosio akavuga ngo twarazimye akavuga ngo nibirobezo akavuga ngo nibi ngo bashaka kudugira kwizina ryiwe yes twe twakoze ibirenze ivyiwe ndabisubiyemo twakoze ibirenze ivyiwe uwo dugira ku wundi
ntabwo ari twebwe vraiment yaravuze ko we ari we yabazanye mu makonsere yo mivire jewe sindimwo kubera nta masho yiwe njamo ngiye ngenda gusupportinga gusa sibyo uramaze kuzibona none uravuze ati neza na neza kuba yaravuze ko mukorera show za hariya mukamenga ati asa n'uwasuzuguye ububari yarabasuzuguye kandi bari no mu bibanza vyabo bro nta nubwo banapanze bari abantu so Jenny bazi yuko yaranyereye tuvuge ko no munsi hamwe tusa canke abandi banyene burya bubari bo vyumva bo hava bavuga bati none ubu Jenny bazi yuko uko biri kose ntiwogerwa nk'iki kibanza turimo bariko barakiminimiza canke kukizamwe abantu b'ababono bacafuye umva we yavuze ko ibibanza nka bijya bijamwe abarimvyi bazimye hama tugace twuzuza abanyagihugu bakuzura bakabura niyo baja none twazimye gute sibyo rero Jenny baze yuko vraiment yaranyereye yavuze ibintu nawe nashobora kwicuza kubera ko bariya n'abapeti nkuko abivuga imbarabo mwibarabara ahubwo akwiye kubiyegereza akavuga ati bashaka kuba bafise ibibazo reka nabafashe kugira ngo baje ku murongo cyane ubwo burobezo kiri kusiwe yavyitumye kuba yakuriye mwibarabara siwe yavyitumye maniga sivyo none hama ivyo byo kuvuga ngo yafashe ba artiste mama yangu yari muri business aradandaza wowe Pole uramaze kumwumva afise lebo arafise lebo nimba adafise lebo ngira umu artiste yafashije yatoye kugira ngo tumumenye kubera Pole abantu bose bakorana n'abantu bamenyekanye wumva atari partnership ariko we mu nyuma yaravuze ati na Chris MB twariko turafashanya ati barakwegeye abandi Chris MB nta n'umwaka baramarana ndabeshe yarasanzwe azwi uwo rero niwe mutanze ko karorero navuga arafise lebo Pole ntafise lebo ni mu businessman nta byakorera abantu kubusa mani ivyo akora vyose nawe nabari mu kazi sibyo none ni nkuko umuntu nyina kakabare aja kurangura amakazi ngaha kugira aze gutora kwicupa uko biri kose ni partnership umuntu wese azi ko yakoreye ibintu yari partnership kubera yarondeye abantu basanzwe bafise izina bari muri circulation umuntu agerageje kuvyumva ukuri kurabivuga uboneka ko ijya ndirimbo ya Double J na Pole bari kumwe na Chameleone uboneka ko hari imigabane yose uno munsi rero bivuge ko ntasubire kuvuga ko yamufashije aravuga Jake no muhanura azovuga ati je nakoranye n'abasani barampemukira mugana havuge ngo nabafashije n'iryo jambo ari kure mu kanwa kubera ko gukorana no gufasha biri très différent nk'umuntu yovuga ko yafashije abasani ni Big Fizzo yarakriye lebo aravyura umuntu bita Dramati aravyura Kiriku arazana Double J uyu muntu aba afise muze hariho Empire nka yanani yarazanye Ben Nice irazana Benturo ndabeshe hariho Master Music hariho abaririmbyi yazanye sivyo none none ujya nawe kujya yorganiza ama evenement uhura amazi kumwumva afise lebo ariko izo evenement ziwe avuga ko arizo zikomeye ari nazo zabafasha izafasha abandi mwibwa we arakurondera atacuje gukora nuburi ku kazi none araguhemba amara ukamuha service bro je Pole ndamubaha sivyo mugabo kuri inshuro yaranyereye yaravuga ibidakenewe kusanzwe kubera ko nakubwiye ibipeti y'umuze kubona bitagira indero vyitwa ibirobezo vyo mwibarabara habwo uravyiyegereza kugira ubifashe je Pole mpora ndamubona muri YBSP agiye gufasha abana bo mwibarabara none abafasha none bitavuye ku mutima aho ragenda kubafasha amani aho ragenda gufasha abana bo mwibarabara yego akabagaburira none ntabagaburira kubera ko azi ubuzima bubi babayemo none umwana wo mwibarabara umva ari wo gutraumatiza kumwita ko ari kirobezo canke niwo gufasha sibyo none siko ibintu bikwiye kugenda kabisa rero jewe kubwanje ndamusubiriyemo je yarandenganije ibi bintu ntivyari bikwiye kuja ngaha sinakwiriye kubivugako yarandenganije kandi cyane kuko dossier nk'izo
yari kurindira iyo ndirimbo isohotse akaba ari hari yajise nimba imuvugako cyangwa itamuvuga umva yanyise kilometro ambwira ko nazimye kandi ngomba kumudugirako ku izina giyewe jeje nyine ni je namuhaye collab bwa mbere mu baririmbyi bose bamaze gukorana umva ari ndeyo dugira ku wundi bro biboneka ko uwovuga ati ijya gasopo yabahaye ahubwo we niwe wari kuyimuha jewe sinoyimuha kubera ntacyo twapfuye kandi hariho n'ibindi byinshi je tumaze gupfa utazi ariko mugabo twarabirigirarije nk'abantu bakuze nico gituma ntangaya nzanye kuri rezo sosio nico gituma nabuze none wewe untwaye ngaha gute kutanyandikiye inbox umbari bitimeze uko nuko hari n'ibindi mwari mumaze gupfa bro DJ Paulin umbiriza ndabwira ikintu kimwe umuntu wese arafise amakarite kandi afise n'amadefu yep Paulin arafise ibyo twoshima yego kuba ategura ibiteramo biri bisiku naje mpanda mwandikira namubwira amani big up sana kabisa ategura igiteramo ni kiba kiri clean kabisa kiba kimeze neza kuri sound organisation publicité sécurité kila kitu mugabe ivyo kuvuga ngo yafashije aba artiste nabikure mu kanwa sibyo yeah kandi jewe nibaza yuko mwamubesheje ntiyigeze amvuga mu bo yafashije ntiyigeze abivuga yavuze ko aba artiste b'abarundi benshi abafasha ariko mutamushimira mumufata nabi muca mu mubahuka so kumwubahuka navuze nti ijambo azokoresha next time azovuga ati jewe abasani bose twakoranye barampimukiye mugabo panavuga ngo abasani nafashije naciye abafashije bose baraba star baba bafise brand zabo abarondera kubera brand zabo bakorana kubera brand zabo ntatora kandi ko mwibarabara azotora umuririmbyi amukuze rero kujya abandi bakuza abandi kujya Diamond yatoye Harmonize akamugira umustar sivyo kujya dufate twumve hariyo lebo nyinshi zikuza aba artiste Marvin Record muri Nigeria mu Rwanda nka Kina Music cyangwa Super Level zefisa abaririmbyi batora nyine nawe azovuga ati jewe hari umusani nakuye aha namugejeja bose bakorana n'abastar none umva muri uwo mwanya avuga ngo barabafashije yarabafashije canke yarakwiye kuvuga yuko bari muri partnership none wewe nk'uko ampamagaye yeah sivyo tuba turakorana ikiganiro yes par exemple nk'ubu dufate ari iki kiganiro kiza kutwinjiriza amahera twese hama hakagira ayo mahera party yanje iza kuboneka kubera ko wandondeye kubera nza kuzana ama views yeah sivyo ayo mahera yamaze kuvuga ko umfashije oya twakoranye sasa Napone yarakwiye kuvuga gutyo ko baririmbyi bose bakoranye hama bakamuhemukira hama kandi ngarutse kandi simvuge kuri Pone wenyene hariho n'abasani nyine badashima bimwe navuga ubakoreye ikintu umengo uri umuvyeyi wabo nico bituma reconnaissance ni ikintu ciza naho ko bari gatoya ugashima uko nyene sivyo so kuvuga ko n'abasani bera kandi nawe ntiyera nta numwe ari perfect mugabo kuri dossier iri clair nta muntu numwe yigeze afasha avuge ngo namukuye aha namushikanya twese tubibonesha amaso nawe bayarakoze ama action ari inbox nyine ari private yeah nukuri vraiment nta muririmbyi yigeze agira umustar nta muririmbyi numwe yigeze agira umustar kuko nta label afise ahubwo aba artiste barakorana nuko yes mbere ko turangiza urabonye ko yavuze ati jewe na insanze office amaboîte anyinjiriza amahera ati yo muzika y'abarimvye nta mahera je yama ati ngiye kubiheba vyose nivyo biteramo ati ndabo umuntu azosubira kubakorera ibiteramo nimba atayamuha yabikorera iki bi uriko urambwira yuko ari urukunda akunda abasani yavuze ko amafaranga y'investisamu atani gite bro reka nabwira ikintu kimwe Paul vraiment n'umwana mwiza cyane yego sivyo mugabo ngaho nabikubwiye yaradekonye yabitwaye kutariko je yaza yuko vraiment uko biri kose si ibintu byose tukwiye kuvuga ku marezo social jewe ndagusubiriyemwo niyo bijamwo azi ko atacahakura nta muririmbyi numwe ahamagara atazi ko afise abafana biwe umwamagaye none ubundi wabari ntibutegura ibi biteramo ama organisation ntategura ibiteramo bakaduhamagara sivyo none bagiye baravuga ko badufashije bavuga ko badufashije bavuga ko baduhaye akazi ahubwo avuga ati iyo ari kuvuga atabaririmbyi nahaye akazi abo twakoranye
nibo barampemukiye ntiduhuza genre twarashwanye muga kuvuga ivyo ntazo bisubire Paul no munsi guhagarika ibitaramo vyiwe ubona ko hari impact izohava iba muri entertainment kuko yavuze ati n'abaririmbyi ubu ntakeneye ngo abahora batonda kubiri biwe yarahagaritse batonda rero abaservere niyo bakora abo basani barajayo abajayo barabireka ubundi bajayo gukora iki abo basani bajayo gukora iki nimba bagiye gusaba akazi ko guserva cyangwa akazi ko gukoropa nibabivuge none batondayo gukora iki yari yagize yavuze ati jewe n'abasiti ndihanikirije none bagiye gukora iki baje kunywa inzoga zagusa baba bagiye kusaba support nisikirize baje kunywa inzoga zagusa yaravuze ko abasani bahora binjira muri boîte we yabaha inzoga kwagusa kandi zizimvye Chiwaho simba ndimu izo nzoga nkazonwa sivyo hama basani nyuma nabo bahora bazinwa bakajya n'amadeni urumva ifoko bayariha ifoko bayariha kubera nta mpamvu nimwe yuko baza ku boîte ari muri business abari ko aradandaza wowe ugenda ujanye urutwe gusa kubera iki umuntu w'umukiriye wowe ugenda ugiye basohotse none ugiye kugira ngo akugurire abare niwe badusiga urubwa batondaye bashaka iki bagiye kurondera akazi ka security famureka heme Paul yakundana vraiment umwana mwiza mugabo kuri incuro kabisa nyene yitwaye ko tariko yarenze umupaka yego je vraiment ivyo kuvuga ngo yarafashije abasani ntazo bisubire barafashanije barakoranye especially kuri jewe nizere urana nuko nyene numvise mu byo yavuze ntigeze mvuga ntiyavuze ngo yaramfashije mu Rundi oya yavuze gusa ko ntikirobetso kandi nazimwe kandi ngo kumugira nta bindi ariko kuvuga ngo yaramfashije ibyo navyo yavuze navyo yo kubahuka kubera ko jewe naramuhaye collabo ubwa mbere atagira na chaîne ya YouTube sivyo hama maze kuyicreate ibindi byose byarashoboye kugenda neza ariko wari watanguye kumufasha umuha collabo cyane gose umva ari we yamfashije je na imbi data twakoze ibintu bikomeye nuko mu kurangiza ikiganiro Bface and Fro basanze bamuzi ko ari umwe mu bantu buri gihe yamafise ikintu gishasha ariko arategurira abantu hambavu yuko twabonye Stami twitege yuko ari undi muraperi mpuzamakungu Bface agiye kuzotuzanira kugira ngo wa muziki wacu ushobore ubundi kari akazi nsaki wanje ko gukoranya abarivyi barenga 10 mukwiye kunshimira ahubwo akora saluti nakazi k'aba producer nakazi k'aba DJs nakazi k'aba organisateur nkuko kwa ba Paul rero yarakwiye gufata abo basani nye nabo avuga ati okay jewe muri no mwanya ndifuza yuko tugera hana reka ntora abaririmbyi bangana guke sivyo abo bantu bose akavuga ati nahamagaye nahamagaye Fizo Roriro ndahamagara banaka ndabakoranya mu gikorwa kimwe ahubwo je nabikoze ndumusani mfise n'izindi project zanje iyo sio kazi yangu ariko narifuje ko twahurira mu gikorwa kimwe apana yuko turahuzwa n'amacinya duhuzwa ngo corona ngo turwanye sida ngo turwanye malaria ugasanga niho abaririmbyi barenga 10 canke 10 niho bambe 10 nabanga niho bakoranira sivyo ariko muri no mwanya je nimba nabakoranije ugira turirimbira umufana man is a big man thing nikintu cyo kwa appreciate sivyo none nabandi babikore bumve nyine ko amakolaba arafise cyamaze uravyumva rero kubganje vraiment nibaza yuko gukorera hamwe ari vyiza ivyo navyo byo kuvuga ngo yahevye ngo uno muziki canke ngo byagenze gute nukuri ntavyo azobakunda kubera nta kintu kimwe kitagira intambamye hari ibibazo byinshi twagiye turacamo nta bihebe nabandanye vraiment kandi ni vyiza abikora neza mugabo uko biri kose nibaza yuko biba ari vyiza ko tubikora tubihurije ku ruhande rw'abaririmbyi naho bahanura iki abaririmbyi ndabahanuye gushima ibyo bakorewe kubera dufise abantu benshi rega badufasha ntabwo ari mwene biyaye ngo Paul yagize gusa wowe ushimira abantu bose ari no umuntu avuga ati je Bface ndamukunda vraiment kandi nabonye arakunda ibirato vyiza reka ndakimushirwa sana nta n'umubuzi wewe umva bo ushimira ko atari bake muri kariyere yawe rero mwe nabo bantu nabantu baba baragusupport inzine bakagazana utu gift urumva batandukanye n'abantu mukorana avuga ati ewe
ndafise show ndafise evenement imeze uku nuko usaba ngahe ivyo biri très différent sibyo none yeah rero dufise benshi bo gushimira kandi nawene tumushimire parce que yakoze ibintu bikomeye sibyo none yeah ivyo kandi amaze gukora n'ivyo atarakora je ndamwankurajije ntazobihebe ntazobihebe kubera arakenewe arakenewe cyane gose kandi babaye benshi byo bari sawa ariko hamwe naho yavuze ati ntegaritse nta urabona ko ati hazoba hagibaye ikibazo gikomeye muri ino industry oya nta kibazo gihari none muri ivyo bitamugira bijamo bangahe cyangwa babitegura kangahe urezi amahera bitwara rega biramutwara umwanya ni nka kimwe mu mwaka none kimwe mu mwaka ubundi niko byari bitegeza kugenda ubundi byari bikwiye kuba ari byinshi sivyo none ariko nabijya bike tubimushimire yes nuko ndakubwira ko twari kumwe na Bface niyo yariko yatuyagira kuri bina biriya aho ubona ko avuze amajambo akomeye neza ati abaririmbyi bige gushima kuri bike ati mugabo kandi naho basanzwe arabafatanya bikorwa nabo bamenye uko bategerezwa kandi abasani barafise ingeso mbi baragoye kujera harimo abize n'abatize akantu kanyuma hereje agasigure neza akantu yes abasani baragoye kujera baragorana ndabizi ko bagorana mugabo kenshi y'umuntu wamwavuganye ibintu ati harimo abize n'abatize iyo bishitse ugasanga hariho bimwe mwavuganye nta bantu bishitse umusana aragorana nyene aca kuvuruga nimba bamwemereye nzokora ibihama ntubikore muraharana nyene sibyo none hanyuma kandi n'uwo musani yarakwiye kugira patience akamenya yuko management ishobora kuba hariho bimwe bidashoboye uravyumva iki na danger okay rero nibaza yuko haba ku ruhande rw'abasani haba ku ruhande rw'abaorganisateur cyangwa mu management bose barafise amakosa nta numwe yera rimwe kubera ko management ziraza zikakwemerera ibi ejo atabikoze nawe ucubwumuka nimba yakwemereye gupangira inzu ngaha haba ntayi gupangira je canke akayiri hameza abiri ukwezi kugira gatatu gatangura gusagoringa ukuri ubwumutse public ntizomenya ivyo mwavuganye sivyo nimba mwavuganye yuko azokugurira umuduga hama ukazura fata bisi bagufotora bavuga ngo akagasani karacakaritse kandi uzi ivyo wasinye muri contrat kugumuka biri normal sivyo hanyuma kandi nawe nk'umusani uziti yarankoreye utu reka mbe ndihanganye n'ibindi azobishika ndindira byose birashoboka yes nuko ndakubwira ko impanuro batanze bazikomeye ni Bface on the floor rap you da rap Goliath n'amandi menshi misi yose mugore yize ikiganiro ubona ko asiga atanze impanuro zikomeye inyuma yo kuraba ikiganiro commentaire zanyu zabiduhanura zabidutera intege mu rupfasoni atagushira isoni ku wundi turazirindiriye asante ciao asante pia nanje nagiye cyane dushimire n'abari baradukirana bakomeze kudushigikira abafana bacu bubahwe kuri Magic TV Magic Channel man